Kumbe inyuma yo kugaragara bari mu modoka nziza cyane bari mwibarabara bariko bararya umunyenga iraha Monia Fleur hamwe na King Sat B. Kumbe vyari bibi vyihishe inyuma. Wow. Sat B satura amabafure hamwe na Monia Fleur, igisagara baracakije, igisagara bagihaye vibes. Wow. Inyuma yaho Monia Fleur asohoranye indirimbo n'uwitwa Linoji. Iyo ndirimbo bakayita C'est la vie. Iyo ndirimbo igafata igisagara cyose ikakijugumiza. Abana n'abakuze bose bakaryoherwa n'indirimbo C'est la vie. Monia Fleur azananye kandi na Sat B satura amabafure satellite. Kandi ukabona neza yuko babishize ku rundi rwego mu yindi shusho mu yindi sura. Sat B na Monia Fleur bamaze gutangaza igikorwa cyabo gishasha bari kumwe. Sat B, Monia Fleur. Sat B abicishije ku rubuga rwiwe ngo ese muri aya majambo agakado ni peyote rurasosa, wibaza yuko indirimbo yacu izoba yitwa irihe zina muri aya majambo yose? Maze ku rundi ruhande naho Monia Fleur acara posting ifoto yiwe bari kumwe na Sat B satura amabafure, aca yandika ngo imiriro muri comment. Abantu bakomeje kugira amatsiko bavuga ngo ese ijwi rya Monia Fleur ni rya Sat B nivyagwanamwo bizoba biryoshe gute? Ariko nanone ku rundi ruhande Sat B akavuga ngo nimugire ikibazo nimwitegure itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu tuzobatamwo. Iyi korabo iteye amatsiko pe, ni nko kumva Sat B yakoranye na Big Fizzo. Murazi ko Monia Fleur yuko adasanzwe afise ijwi ryiza kandi ari hit. Sat B nawe kandi murazi ko ari King Sat B satura amabafure. Urumva yuko korabo y'aba abantu babiri ari korabo y'umwotsi, korabo ikaze iteye amatsiko. Rero reka twitegure twese itariki 15 indirimbo niba irutamo tuzoyinjoyinge tuyisangize n'abandi. Maze Buja Flava tubandanye tuhatwika tuhaturira. Let's support our industry. Buja Flava ndabizi neza tuzokwisanga turi mu bicu. Aha ni kuri Achieve Your Dream TV, mwari kumwe na True Boy.